cyo nagira ndabasabe mwabona ukwezi ngene ibigerageza vyaje umunyamabanga mukuru wacu agakikwa n'amagara nuko aho muri hose mu miryango mugwe mwibuka gusenga dusengeranira twirurana kandi amagara yiwe ariko agenda neza twarabikurikirana tuguma tubikurikirana ku isaha turabona yuko biriko biragenda neza. Imana niyo nkuru. Nkuko bisanzwe bigenda ku munsi wa kane urangiza ukwezi mu Mugambwe Cndd-Fdd batunganya amasengesho yo gushimira Imana. Amasengesho yo kuri wa kane akaba yatunganijwe ku civugo kigira kiti Mwirinde ntimumere nka Ezawu yagurishije icumu ry'ubugabo ku mfungurwa imwe gusa. Ico gisabisho kikaba cari citabwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba ari nawe asanzwe arongoye inama nkuru y'inararibonye muri uwo mugambwe. Akaba rero mu mpanuro yahaye bari bitavye ico gisabisho yabibukije ko inda ndende ihumira indya ikica akokize. Mwene iki gihe ni gihe ciza cyo kuzaturaba imitego ishobora gutuma twebwe nyene twihumanya. Umuntu arihumanya kandi yarahezagiwe. Mu Kirundi bavuze ngo inda ndende ihumira indya ikica akokize. Ndabonamwo hari indongozi zitari nke. Ngaha sinzi ko hariho urakugwa nabi kuko yacumuye yumviriza ingene bigenda witeheje agaciro wacumuye kuko guhindurirwa amabanga n'ibisanzwe mugari igihe uba wacumuye akavuga ati genda kandi burya Abarundi rero ingorane zabo bazi ko umuntu bamuhindurira amabanga baba bamukuye nta kintu kinejereje nko gutera intambwe aho ugeze hose uvuga uti mvaho duteye intambwe mvaho duteye intambwe ariko ibitugwamwo kenshi mu mitego nama ndiko ndavyiga kubera mbona vyinshi cyane nkaca nja ko nkiga neza nakaranga mutima kandi katugiyemwo kuko nasanze nko mu Burundi ikintu catwononeye nikijya citwa ngo haraba leta ngo nabene gihugu abareta bazi yuko aribo bicaye ku ntango y'umusa hakaba n'abandi bari ku ruhande abo rero bari ku ntango y'umusa abandi bavuga ngo none turamukirwa ryari natwe gusoma ntibigira bumva ko kuja gukora no kuja gufata umusa urumva rero nico tumuhindura amabanga bavuga ngo bamubogoje urumva ariko arasoma tugaca tugira ibihababu vyinshi urumva ushitse kuri wa musa ugaca ushaka gukwega vyose ngo uyimare rero vy'ibiti nivyo bikunda gutuma abantu bata ubwoko ejo Imana yaramaze kugutegurira akakwiranda niba abanaho yavuze kuno musa ariho heza neza utemera Imana ntugira n'ivyizigira uzi yuko naho heza uno musi karabaye urapfuye ninde yabivuze yuko upfa ko Imana yavuze iti wewe umwaka uyu nzokugira iki umwaka uyu nzokugira iki umwaka uyu nzokugira iki none ni kuko uzikosera imite biheze ngo ni ibinyene ngo niyo dernière chance yanje ijya myaka 12 twatakaje y'amagume yadukoze ko burya turaraba inyuma tukabona ikinogo tukaraba imbere tukabona imyaka yaheze hariho abantu rero umva araraba imbere yiwe imyaka yaheze ndapfuye imyaka iraheze ntarose ubuzima ntari y'ubuzima yaraba inyuma ya esheke agatawa gutumwiko makuri rya esheke mu mutwe agacacaganya ikigwa yaronka poste yo Imana iranyugururiye umutwe ucutakara kubera yataye umutwe aca yorora vyose agaca atajyaca mu ry'ubugabo nimwamushaka ubumwe icambere no kugira karanga mutima mukavuga muti twebwe insinzi yacu izoba ari uko abene gihugu bose mu Burundi bose Abagumyabanga n'abatarabagumyabanga bose batunze bagatunganirwa niho tuzoba dutsinze icumu ry'ubugabo turashobora kurita kubera akamanyu k'umutsima kubera akantu intérêt personnel ntoyi gusa rero mu mitego je nabonye umutego wa mbere kudashima ivyo ufise ubwa kabiri umuntu aritesha agaciro imbere y'abantu akurira narakiravye sanga nta muntu ashobora kwiba mu kiya ca leta adaciye kuri mutoyi ntibikunda hariho umuntu aza gusinyira kugira mwibe
umenye yuko ujya muntu watsa amahera arahejeje kukubona ko atacumaze. Icumu ry'ubugabo buritaye kutizera Imana ugata ivyizigiro biri mu bitesha icumu ry'ubugabo rikagenda kumva yuko utakigira ivyizigiro kandi uzi ko Imana yakuremye. Ubuhemu mugabo rero guta agaciro kubera guta icumu ry'ubugabo kubera gusa kutiyemera, ukabona ibigeragezo imbere yawe ugacuta ubwoko. Icumu ry'ubugabo riratakara kabisa, ntusubire kuba umuntu kubera gusa wase gutena imbere y'ikigeragezo. Umukozi w'Imana Ngendakumana Fisto yigishije ijambo ry'uno munsi arikuye mu kigabane ca 12 umutumwa Paul yandikiye Abaheburayo kuva ku karongo k'12 gushika ku karongo k'17. Nabo nyene yavuze ko abasa na Ezawu batabuze mu gihugu c'u Burundi. Mwirinde bavukanye, ntimumere nka Ezawu yagurishije icumu ry'ubugabo kubera imfungurwa y'umunsi umwe rudende. Erega bavukanye, akari mu mpene kari no mu ntama. Ba Ezawu bagurisha iteka ryabo, bagurisha ubugabo. N'uyu munsi woraba neza yosanga bariho. Abansi b'u Burundi nta wokekeranya, turazi ko bariho. Abo bansi nabo nyene baraciye ubwenge bwahe bwa shetani, ndabisubiyemo nabo nyene bakitegereza bakabona abarundi muri rusangi ibintu bakenera. Barazi ko abarundi muri rusangi bakeneye umutekano kwa mu mahoro, kuko na sokuru yavuze ngo ahari amahoro umuhoro uramwa. Abo bansi rero bagaheza bakegeranya amafaranga ntazi ingena ngana, bagaca kuri bamwe mu barundi bene wacu bakabaha amahera, bakabaha n'amagrenade kugira ngo bagende gutera mu isoko abantu bagandagurike. Nimwumva yuko abo barundi bakoze gutyo bagurishije iteka ryabo kuri kubansi b'u Burundi kugira ngo bakorere ikibi bene wabo bene wacu. Mwibuke ko nimukekeranye n'uyu munsi abameze nka ba Ezawu bariho kandi baruzuye. Barazi yuko mu Burundi iyo abarundi batiyunguruza kiba ari kibazo. Bagira bati wozibira igitoro, abarundi bakabura igitoro amanyama yohera. Bagaheza bakagenda bakegeranya amafaranga, kuko barabonye mu Burundi uvuga rimwe igitoro kikaza. Barazi umwe canke babiri bakamuhendahendesha amafaranga ntazi ingena ngana, bakamusaba bati ivy'igitoro ni wirabire hirya kugira ngo kibure maze abarundi bashavure. Igitoro uranze kukizana wari ubishoboye, ugomvye ko bakubwiye ngo ntuzi bamwanke, mugabo ibaze mbega inyuma hazokurikira iki? Ega nuko nuguhemuka nukuba Ezawu. Uyu munsi hoho kubera ko babivuze amatora yegereje, intonde zaragiye habona, benshi baraca intoki kubera ko yisanze ku rutonde atariko. Nahavuye nibaza mbega nanje noca urutoki ko ntagiyeko, n'uwundi agaca urutoki ko atagiyeko, vyogenda gute? Hageze kuniganira ibibanza, Abagumyabanga batabibagira ko bashize Imana imbere. Wibaza ko Uburundi bugizwe n'inama nshingamateka gusa, nta bindi bintu? Ivyo mukwiranye izobiguha n'Imana idahemuka. Ndongozi namwe Bagumyabanga bavukanye banje, nimwibuke inkomezi za Samusoni. Samusoni yari afise inkomezi ku buryo ata muntu n'umwe yashobora kumuhangara. N'intare yarazitatamura akazisambura. Ninde yamenye sekre yiwe? Delila, umugore
uyu munsi usanga hariho abagore b'ivyigenze bahamagara abagabo, bahamagara abategetsi. Arosheri, abantu buno munsi imitima yararandutse. Yumvise sheri umenga yumvise ikindi kintu. Ugasanga umukozi mukuru arafise umuhanuzi wiwe. Umuhanuzi wiwe ugasanga ntamwubahuka. Mugabo uwo muntu amwita sheri, ugasanga wewe agenda hagaze ntaco yinona. Telefone amutelefona uko ashatse. Ndabibiye akabanga ku izina ry'Imana, nta kindi canzanye. Barabita sheri, barabahenda, mugabo ntimuzi neza na neza misyo zabo afise. Araguhenda ngo ndagukunda, kumba agomba kumenya inkomezi ufise aho zikura. Kandi akuboreje na ya masherisheri vyose urabidahwa, urabiruka ukabivuga neza, hanyuma nawe akavyandika neza, kandi ntaco uzobucambariye. Ejo barakubiringura neza kuko amasekere yawe yose yayamenye.